iyo miriro rero ifise inkurikizi mbi cane ku bidukikije no ku magara y'abantu. Nko ku bidukikije, urya mwotsi, urya munyota w'ibisigarira vy'amabeteri, amavuta, amarangi, ivyo bita metoruru, ibihingurwa nyezina, biranduza uburozi amazi y'ikiyaga Tanganyika, tutibagiye n'ikirere. Nko ku mazi y'ikiyaga Tanganyika, iyo imvura iguye icitwara wa munyota urimwo bwa bumara bw'ivyo bisigarira. Ayo mazi rero murazi ko anyobwa n'abantu benshi muri gisagara ca Bujumbura, kandi naho Regide zigerageza kuyahingura ntikuramwo ubumara bwavuye mwa vya bihingurwa nyezina bizokwibonekeza ku magara y'abantu haciye imyaka 10-15 20. Mu kirere naho ijya myotsi nyene iranduza uburozi bwitwa firane na dioxine bukanduza ikirere. Kuri ayo magara y'abantu nyene ni ukuvuga urya mwotsi n'umukungugu biratuma amaso y'abantu atukururira, abantu begereye aho hantu bakameneka umutwe. Tugasaba yuko ubushikiranganji bw'ibidukikije be n'uburimyi n'ubworozi ikigo BPE, ubu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, Regidezo isanzwe ikora ku bibazo vyerekeye amazi, abajejwe intwaro aho hose haturiwe amasoko n'amagareri, batibagiye gusaba ko OMS isanzwe ifise ubuhinga buteye imbere, ubuhinga karuhariwe mu gushiraho uburyo bwo gusuzuma ivyononekaye ku bidukikije no ku magara y'abantu, imbere yuko bazoba bashizeho urutonde rw'ibihingurwa nyezina vyari muri ayo magareri n'ayo masoko.